burya mu buzima umuntu wese afise ico ashaka kuzoba muri kazoza, ndetse aba hafise naho ashaka kuzogera kuri iyi si y'abazima. Isi y'abazima itagira clôture, ataho yimira umwana w'umuntu wese gushika. Mr. Chita yasavye Imana ko yomugeza mu bihugu vya Buraya kugira ngo ashobore kongereza ubumenyi ndetse aniteza imbere mu bijanye n'ubuzima. Hari abarundi bibagira aho batayuzogi, akarorero mu baririmbyi bateye imbere baja mu mahanga ntibagaruka ariko twebwe nubwo vyoshika tugatembera ntitwokwibagira igihugu gishajije, igihugu giteye gomwe. Ntitwojana ingabirano zacu mu mahanga kandi twazibarukanywe n'Uburundi. Burundi igihugu c'amavukiro, sizogutera akagere kuko niwe wanyibarutse. Mr. Chita amaze kuba yatunganije ivy'urugendo rwiwe rwo kugaruka muri Afrika. Chanyibarutse sinokigereranya n'ibindi bihugu, kuko nimba hari ibyo baturusha natwe dufise byinshi tubarusha. Mbega amaze gushika mu muryango vyoba vyagenze gute? Hari icyo gusigaye mwitaho muri nozo. Telefone yanjye ni ma telefone yanjye ngaho. Okay. Ndasohotse. Bize meeting n'abakorege is never, so I'll be back. Tuvugane ikintu. Kubera iki misi yose nite programme zacu cyangwa ndagusabye rero please usirandi vukasho kwica ndakwisabye umure muri mood please cha. Mr. Chita amaze kuronka ubuzima ntiyashimye kunezereza umufasha wiwe, ahubwo yashimye kumutuntuza umutima. Izere cyangwa baterigere ikomeze yoherere ubuzima butocane, uko naciza kibavamo abisiwe barakuriza bo bakaguma bitwengera. Abansuri bagira ugatangura ubundi buzima, ukishima ko wamenye ibanga ry'ubuzima. Ubwo nibwo buzima Riva na Vanilla bari babayemwo, kuko duke baronse twahimbara umutima maze bakatunezererwamwo. Adamu na Eva ngo baba mw'ishamba kandi ngo nta miduga n'amazu vyariyo, kiretse urukundo gusa ngo nico kimenyetso c'abaranga. Kanatsinda imodoka igugwa amamiliyoni irara hanze, ariko mu musegetera habaye umutima wahisemwo. Misere twizerane tuzoshika. Misere twizerane
ingeso y'umuntu burya ngo iraraba ntihwera, vyoba ari vyo? Mbega gucana inyuma kw'abubakanye vyoba biva kuki? Mu muntu ni harehare. Mr. Chita ngo yatanguye kwipfuza abadamu b'abandi bagabo, ariko ngo umuntu bwiwe niwe yicunga. Ngo uyu mudamu agerageje kuresha aramwankiye, kandi n'inyigisho nziza ku bandi bamama bubatse, nubwo baba bari mu buzima butaborohereza kwihanganira, kuko ngo ni vyiza kuguma kwisezerano ryarindi rivuga ngo tuzihanganirana mu mahirwe no mu magorwa. Mr. Chita ageze mu kabare n'uwundi mwigeme, kuko ngo uwudafashe bisi ya mbere ashobora gufata iya kabiri, ukira kuba ufise uburyo bwo kwiyunguruza gusa. Unanipa mapenzi ya difference. Oh, difference. Unanijali tofauti ya wale wanaofake. Unanipa mapenzi ya difference. Oh, difference. Unanijali tofauti ya wale wanaofake. Mbega urugo rwiza ngo ni iki? Urugo rwiza ni paradizo. Ni vyiza kubakana n'umugore canke umugabo agufasha kuzigama iminsi uba usigaje kuba kuri ino si y'abazima. Chérie, ibintu biki? Raba. Chérie. David. Nibiki. ndatahuye icyatumye mpemukirwa, nigize umuhinga nihitiramwo, kandi uwahitiyemwo Adamu akamuha Eva, niwe yari kumitiramwo nanje, nananiwe no gufukama ngo ndamusabe unkwiriye. Nditahuye Mana ndafukamye, umufasha wanje ankwiriye urubavu rwanje. Ndibuka unyita sheri, unyita bebe, unyita hani, kumbe warambesha. Wisere, twizerane, tuzoshika. Wisere, twizerane, tuzoshika. Madame Chita hamwe na Vanilla bahavuye baba inshuti, bahuriye mu kibanza cyo kwiruhura mu mutwe, bayaga vyinshi ndetse anamubaza ivy'ubuzima bwiwe. Inyuma yo kumenyana yahavuye amubaza ikibazo afise, nawe amubwira ko afise ikibazo cyo mu rugo. Nuko Vanilla kuko yari umusenzi yasenga cane, amusaba kumwereka umugabo wiwe kugira ngo azomufashe amasengesho. Amaze kumubona, kumbe ni Chita, yibuka ko nawe yamureheje. Birababaje cane. Uzomubona kandi uzishima. Ninde yanje ari iwanje ndamushimire, maze igihe ndamurondera ndahangayitse.
benshi bahita kirazira yuko wemera kwa mosozi y'uwo wakunze akoroka hasi, kuko bigenze gutyo nawe ayawe azokorogwa hasi n'uwo wakunze. bya bihe navyibagiye ubu ndishimye meze neza kumbe kwisi abantu bararutana uyambereye muganga n'inshuti magara ntara y'amajoro nkurondera sinzi aho wari winyegeje marayika wanje nararijijwe naragwaje umutima ikinazi c'urukundo none amazi imisi anyandikira ambaza ukomerewe akira telefone mwishure mwemeze mudubure mwigishe gukunda umubera akarorero umubera ishure ry'urukundo mwigishe mudubure 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 oh mwereke urabishoboye mwigishe mudubure 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 mubera ishure ry'urukundo. Mr. Chita yasezeraniye umudamu wiwe wo muri Afrika ko agiye mu mahanga kurondera ubuzima, ariko we yaragiye kubakana n'uw'umutima wiwe wahisemwo. None umudamu wiwe wa mbere agiye kuba uwande. Mumfashe tumusabire kugira ngo nawe azobona uwo yaremewe, kuko ngo ikigore cyose gifise ikigabo caco n'ikigabo cyose gifise ikigore caco. ese kurizwa n'uwawe mugabo ese kurizwa n'uwawe mugore bigatuma wicuza bikakwibutsa kahise kawe umugore aciye ubwenge wo mukura he mbega n'umugabo w'umutima yova he ibanga musabe uwamuremye niwa musi ubu kwiriye hey paradiso urugo bwiza ni paradiso paradiso urugo bwiza ni paradiso paradiso urugo bwiza ni paradiso. Félicitations kubakanye aruko mwashimanye avanye kure nimwatoranye ijoro murabo kwizigirwa mwashikije amasezerano ubwo ruraziga mu rugo rwawe nawe mutware shigikira umufasha wawe kuri iyi si muri babiri ntibabavangire umugore wawe ni kado umugabo wawe ni kado urazigama kado urazigama kado urazigama kado uwayiguhaye azosange yakaka urazigama kado paradiso urugo bwiza ni paradiso paradiso urugo bwiza ni paradiso paradiso urugo bwiza ni paradiso urugo bwiza ni paradiso urugo bwiza ni paradiso.